butura Dirimba bandani dirimba muzaguca muri bandaniriza ayo yibona gakuru Hello guys, ndabona mukije mwese. Hama uko musanzwe mumenyereye kuri microphone ni Wilhelmine. Hama nkuko nawe bemereye ko nzoza ndabazanira ibintu byiza kandi bimeze neza. Uno munsi nabazaniye abakobwa bafite impano, kumbure namwereka mu birabire. Bafite impano yo kuririmba ariko no bivuga, kumbure baratubwira byinshi. Katubakire kuri microphone za Steve TV. Turabaramukije. Mwakoze. Ameze neza Cyane. Ushobora kubanza kwibwira abantu baba batakuzi. Ngabirekeye. Okay, turakora mu kitchen nawe. Ndabaramukije nawe. Nameze neza. Kuna unchangamutse. Cyanda changamutse nyene nuko nyene ubibona. Okay, kumbure nawe unashobora kubanza kwibwira bariko baradukurikirana kuba baba batakuzi. Amazina ntwa Kekenchi. Kwa? Kekenchi. Okay. Kumbere tugiye abantu tugiye kuganira ko ibintu byinshi bivanye n'impano baba bafise. Hama nko batakuza rya mbere bakubonye cyangwa batarakubona ushobora kubabwira nk'impano yo ufise wewe. Impano ufise ni impano yo kuririmba indirimbo za gospel. Dumuhimbaza Imana mu ijambo rimwe. Aho bashobora kuba bavyumva uko nyene kubera umuntu ashobora kuvyumva uko atakuzi. Mu kuvuga rero kugira ngo bace babibona ucutera turirimbira gatoyi kugira bavyumve yuko umuririmbyi wa gospel. Mama kadutangure duhimbaza Imana kugira bamenye neza. Niwari yaranyibagiye acanyibuka sawa. Wiyugurure hari Imana ishaka kuvugana nawe. Wiyugurure hari Imana ishaka kuvugana nawe. Iyo ni indirimbo yitwa Ijwi. Okay, kumbure mwavyiyumviye n'umuririmbyi kazi afite impano imeze neza azi kuririmba cyane gose bafite ijwi ryiza. Merci. Hamana tugena kwakira naho kumbe nawe ushobora kwibwira ariko badukurikirana n'imana wabo ufise. Ndaririmba gospel. Abashobora kuturirimbira akantu gatoyi indirimbo iyo ariyo yose kugira bumve nyene ko umuririmbyi wa gospel. Ego noririmba. Ntutinye kubabaza intambara naho zoba nyinshi, ibibazo bikaba byinshi, amarira n'ayakaba menshi, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, naho nzogutererana. Okay, kumbure bakunzi bacu mwavyumvise n'abakobwa bafite impano imeze neza kandi baririmba neza cyane gose. Mbega amashobora kwibaza igituma noba n'abakoranije bose ari bari hamwe ari babiri. Ico kibazo murashobora kucibaza kumbure natwe nivyo tugomba kubabaza. Hama murashobora kutubwira hari umwami ko mukora indirimbo kubera twari tubasanze ngamwe ko murakora indirimbo. Hari indirimbo mwami ko murakora muri kumwe cyangwa mwese ariko akora yiwe. Twako turirimbira hamwe indirimbo twako dukorera indirimbo hamwe, indirimbo twakompoje hamwe. Yego. Okay, none nk'ubu umwe mwimviriye gute kugira mukorere hamwe indirimbo mwavyumviriye gute? Ubisanzwe nuvuga ati nk'inzira z'Imana ni nyinshi. Twaravyimviriye bivanye n'impano twari dusanzwe dufise, turavuga ngo reka dukorane. Ama turakora.
Okay, hama nko ku ndirimbo nyene mwariko murakora ni mwese mwaba mwayumviriye hamwe canke ziba zagenze gute canke niyo umuntu umwe ziba zagenze gute? indirimbo twayikoreye hamwe nawe ntibyari kuba kurya wabibonye kuko wabisanze ni kurya nyene ntibyari kuba kurya yaba tutavyumvikanye kubera twavyumvikanye niyo mpamvu wasanze ari amavuta adasanzwe. Okay, tugiye kwa Keyira ni gute uba wariyumviriye kuba wokora indirimbo za gospel? ndazikunda cyane ndakunda Imana. Okay, kubura urazikunda cyane kugira ukunde ikintu no kuba waracumvise ni nkuwe muririmbyi wa kwespira cyane ku buryo uvuga ati undamukunda none amwigirako. Dorcas. Okay, tugiye kwa Kenshi nawe nani uwe muririmbyi wa kwespira cyane uvuga ati unomwigirako kumbura araririmba neza kandi cyane gose. Daniela James. Okay, kubure mwese numva musimano kandi mufise n'abaririmbyi mwigirako kandi beza baririmba neza. Hama urashaka kutubwira nk'akaririmbo gatoyi ka Dorcas yaririmbye gatoyi konye? Umerekeza nyama jambo ihumure bikantera kugenda naciunga usesekaza umuco imbere y'intambwe zayo abanze hose nkasa nk'ikimenyetso cyawe Yesu inyobe nagana nemye nikandagira. Okay, kubeki uraririmba usanga uririmba usinziriye ziba biva kuki? ndayikunda cyane kubana gusama Wanga bagusamaza. Ubonye abantu uri kuraririmba ucusamara nyene ugasanga banavyibagiye. arabusanga batwengeje. Okay, tugiye kwa Kenshi nawe urashaka kutubwira nk'akaririmbo gatoyi akantu gatoyi nyene urya Daniela na James baba bararirimbye. mu ndirimbo zose baba bararirimbye ndakunda cyane indirimbo fata ukuboko niyo nkunda cyane mu ndirimbo zabo zose tukuvuga yuko izindi nazizi kimwe gusa ndayikunda cyane. Mfata ukuboko Yesu nkomeza nkomeze kwibihe bigenda bishira nsanze nashoboye more byose nkeneye dusubise mw'imbaraga ni wowe dutekereza. Reka tugeze ngaha abayumva bayumvise. Okay, kubure duva muse impano nziza kandi cyane muririmba neza none nka mwebwe nyene nkuko mwumviriye gukorana indirimbo uno munsi muzogwa mukorana cyane. Tuzoguma dukorana nyene kuko ahari batatu canke babiri Imana biri kumwe natwe dushoje namwe miyora byose tuzobishobora. Okay, kumbure rero nk'abakunzi ba Steve TV canke nk'abakunzi banyu kumbure areho bo baba bazi nibihe bintu bo bitegako nibihe bintu muri ko murabategurira? Orindira hari ibyo turiko turategura. Okay, kumbure abakunzi ba Steve TV canke n'abakunzi banyu bamaze kubabona urashobora kubabwira ati none mwebwe mugiye gukorera hamwe nkuko mwiyumviriye gukorana no munsi indirimbo muzokwa mukorera hamwe bigiye kugenda gute? Tuzokama dukorera hamwe nyene Imana bicenye no guhimbaza Imana nyene nkuko Imana yaduhuje tukamenyana niyo mpamvu dushobora gukorera hamwe nyene nka team hama nuko. Okay, nk'abakunzi ba Steve TV ndibaza barabumvise kandi bumvise ko mufite impano imeze neza ndibaza benshi bagiye kuza barabakurikirana none nihe bazoze barasanga ibikorwa byanyu? Ibikorwa byacu bazobisanga kuri Steve TV Steve Entertainment hama bibuke kugira subscribe bazabakoza neza cyane. Okay, hama tugiye kwa Keyira naho nk'indirimbo mwamuhejeje gukora ni kihe kintu ni kihe kintu cwacha kuryoye muri iyo ndirimbo cyangwa indirimbo yari yitwa gute? Itwa ndiho. Sange navyo. Ushaka kuturirimba nk'akantu gatoyi kakuryoye?
alpha omega intango n'iherezo Emmanuel Imana kumwe natwe data mwana mama yera tuvuga kuri ndawe ndiho. Okay, kumbure abakunzi bacu mwavyumvise ko ari abigeme ase impano imeze neza kandi cyane baririmba neza. Nizere mwese ko mugiye kuza murabakurikirana kuko batubwiye ko tubiteze ko ibintu byinshi kandi byiza bimeze neza. Kumbure mugiye kuza murabakurikirana, muze munibuka gukora subscribe mugira na like menshi. Okay, nkukumbure nk'abakunzi ba TV babumvise murabigeme bafite impano kandi impano imeze neza, muririmba neza kandi ndabahana amacourage menshi kuko muririmba neza. Hama abeshi baza kuraba iki kiganiro nakaye kajambo rero kanyuma wobwira nk'abakunzi bazobakurikirana cyangwa bagiye kubakurikirana. Bo akajambo kanyuma no babwira ndabakunda cyane, ndazi neza yuko natwe badukunda kandi bakunda n'ibikorwa byacu cyane gose. Hama nagomba no kubasaba nyene nkuko bakunda ibikorwa bagakunda n'ababikora badupartage ibintu byacu kandi badufashe cyane gose. Subscribe, share na comment nyinshi hama bazaba baguze neza cyane. Hama murakoze. Okay, hama tugabakira naho nkubu wimva gute iyo wumva ugiye mugiye gukorera hamwe na Kensha bawimva gute? Byaranjoye cyane, ndumva nezerewe cyane ko ndamukunda. Okay, nawe nakaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi bagiye kuza barabakurikirana kandi nazi beshi bagiye kuraba iki kiganiro, abeshi bazoza barabakurikirana. Nakaye kajambo kanyuma bo babwira nuko badukurikirana bakabwira n'abandi batabizi bakababwira ko twatanguye ibikorwa kugira ngo bakomeze badukurikirana benshi ibintu nk'ibyo nyine. Okay, kumbe bakunze TV mwavyumvise twari kumwe n'abakobwa bafite impano kandi bararirimba neza cyane kandi nizeye nawe ko mwavyumvise. Rero mubandanye mugira subscribe, like, share na comment, ama mubandanye muronka ibintu vyiza kandi nabo nyene mwibuke kubashigikira. Hama bakunzi ba TV mwese mudukurikirana mubandanye mudukurikirana subscribe, like, share na comment kugira ngo mubandanye muronka ibintu byiza kandi bimeze neza. Ndabizeza yuko nzoza ndabazanira ibintu bimeze neza kuko mwese ndabakunda. Hama rero reka dusezere abigeme bacu, hama turabasezere nawe turabasezere. Hama yo mubandanye nabo nyene mubakorera mu subscribe kugira ngo mubandanye muronka ibikorwa byabo kandi ndazi ko bazoduhereza ibintu byinshi kandi bimeze neza. Hama mubandanye muheza kigwa ciao ciao.